Uno munsi abantu basanzwe bakurikirana ibikorwa vyanyu ndetse muri team umutima ndetse nawo musanzwe mukorana nabantu mukunda gukura stress utandukanye benshi ashobora kwibaza ati mbega papa yoba yitavye Imana bigenze gute yoba yitabiye Imana mu bitaro canke yarasanzwe ari muhira yarasanzwe agwaye ariko iki gihe Imana imuhamagariye yagwaye ndwimwe gusa papa arataha numubabaro udasanzwe agatukuritse mu mutima ndetse nabo basanzwe bakinana basanzwe baryohera abantu ndetse bakanaryoherwa bakanatwenga bamwe kabanakura na stress mu gihe baba bafise stress baba bazitewe n'abantu kanaka haba ku kazi ndetse baba bo bubakanye ndetse bya bibindi bitandukanye zaba stress z'ubuzima ni bamwe mu bantu novuga bariko baratrendinga ngaha mu gice cy'u Burundi na cyane muri comedy uko basanzwe bakina comedy ntawo bideha uvuze mutima ro comedy ndetse n'itimu yiwe ucubona directement yuko ni bamwe mu bantu bariko baratuma comedy mu Burundi ryoha cyane ndetse n'abanyamahanga bakayikwirikirana cyane wari umubabaro rero udasanzwe bamwita Alicia niyo mazina yiwe asanzwe yitwa kuri channel we ya YouTube ndetse akaba asanzwe akina na comedy muri team umutima bakaba ndetse amaze gukora byinshi bitandukanye mu gutwenza benshi batandukanye kuno musi tweko turavugana amarira yari menshi cyane ndetse mu rugo rw'iwabo uti rero byari bimeze gute Jenga Starboy kuva kuri Star TV 257 navuze ati reka ndahashike ejo naronse telefona Starboy inshuti yanje nabuze papa wanje maze kuvyumva narababaye ndumva n'umutima usimvye mvuga ati mana ibi nibiki inshuti irabuze umuvyeyi magara ndetse umuvyeyi w'amaraso nawe si wundi yabuze papa wiwe ni Alice naca takoze kugira abantu benshi adukure stress sometime iyo tuba turushe cyangwa iyo twaba twashwanye n'abana bariya cyangwa iyo haba ibinabiriya bituma turuha tugatwenga kubera Alice ndetse ari kumwe na mutima hari comedy mazi imisi sirikira nimba utamuzi Alice ni comedy novuga bari kumwe na mutima bagira bakora ubukwe bagira bakore mariage nuko mutima ariko aratoza amakado muca mubibona uko biri kose twese niyo tuzoja twese Imana izoduhamagara twese tuzitaba Imana kuko kuri ino si bavuga ati ntawe utazopfa naho bavuga yuko twese tudashobora gupfa kumwe ariko uko biri kose n'ibintu bibabaje kubura umuvyeyi wiwe rero amaze kundondera yarabimbwiye ariko kuno musi navuze ati nka Starboy cyangwa Star TV reka ndahashike kugira ndamufate mu mugongo mugenzanje kugira umubabaro afise inshuti basi tumushikira abone yuko hari inshuti zamushikiriye nashitseyo nka televiziyo nshikeyo nka Starboy na hari inshuti navuze ati sinova yuko nyene hari ikiganiro twagiraniye cy'umwanya muto yarafise amosozi menshi cyane byabaye ngombwa yuko namukoresha ikiganiro kirekire cyane umviriza amwe mu majambo amamwe twashoboye kuyaga yes uno musi nka Star TV 257 nka Starboy agerageza kubazanira amakuru akayabashirira habona kugira mu bandanye kumenya vyinshi nagiye wabo Alice numwe mu bigeme batuma bari abaseka bari abaryoherwa asangwa kinana na mutima ro comedy ndetse na Chishado n'abandi batandukanye barabaryohera bakabatwenza kuri no musi nashitse muhira mu rugo yabuze umuvyeyi wiwe yabuze papa we w'amaraso byabaye ngombwa yuko ndamushikira kugira nshobore kuyagisha ibi nibindi nibazi ko atameze neza ubu wumva umeze neza Alice sindi yakira ariko bizoza kuko Imana niko yabishatse akajambo kubakunze asanzwe bagukurikirana ndetse aho usanzwe ukorera ibikorwa vyawe aho ariho hose kuko ari benshi uruhura hari benshi ukuramwe ama stress bivuye kuri wewe akajambo kuribona cyane imbere yuko ndakubaza ibindi ndugushikara kutuba hafi kudusengera muri iki gihe gitoroshe mu bisanzwe ikintu kimbaye ko mu buzima muri famille yacu nari bwabone none nkacinangura kubibona ku muvyeyi wanje bisigure ko muri famille nta muntu mwari mwigere mu buzima bwanyu mwari mwigere mu buri umuntu muri famille kurande gwanje niyo nkibibona banyukuru basukuru niyo bakiri abakuri mama baracari bose ariko papa nawe no muntu yaba ruguru sinamenye ingere vyagenze papa wa Sogo
ni ukuvuga ngo ni ikintu kintunguye cyane cyananiye kwakira ni ukubandanya musengera kubera ko biragoye. kuri uno munsi abantu basanzwe bakurikirana ibikorwa byanyu ndetse muri timu mutima ndetse nabo musanzwe mukorana n'abantu mukunda gukura stress utandukanye, benshi ashobora kwibaza ati mbega papa yoba yitavye Imana bigenze gute, yoba yitabiye Imana mu bitaro canke yari asanzwe ari muhira? Yarasanzwe agwaye ariko iki gihe Imana imuhamagariye yagwaye indwi imwe gusa papa arataha. Amato nsumira bivugwa yuko ko kuva mu gatondo gushika ku mugoroba yariko araraga, tumenyereye umuntu araga umwanya muto ariko wewe yamaze tutera joro. Vyarabaye ni ibintu vya umutima wanje niyo ndavyibutse numva ari byo bintu bituma ngerera kure cyane kuva saa 4 z'agatondo gushika saa 2 z'ijoro aduhamagara ahamagara inshuti ahamagara abakorana ibikorwa by'Imana kuko hari ishengero yararongoye. Kama yarasanzwe ari umupasiteri, yari umwari mu ishengero hari ishengero yasanzwe arongoye. nimba atari ibanga benshi badukurikirana baba bifuza kumenya ati mbega naho wavuze ko yitavye Imana afite ingwara, iyo ngwara ntibiretse nshere kuyimenya canke tuyimenya ntacyo bitwaye? Si ngombwa ko mubimenya kubera ko mwisi hari ingwara nyinshi abana abantu twimvura gutandukanye, itanwe rero nimwe muri izo bani mwakire. Ubuzima ho ubona bigiye kukorohera, ubona bigiye kugenda gute? Ariko wihangane, ndakwihanganishije cyane, kandi icyo no gusaba ufise batoyi bawe ndetse ufise n'abakuru bawe mugerageje mugume muri bamwe, urukundo ruzokwame ruri hagati yanyu. Hamwe n'Imana tuzobaho kandi tuzokundana. Okay, reka ndagushimire kuri kano kanyu duhaye, sinari kukubaza byinshi kuko ndakubaje byinshi musanga ndiko ndakwibutsa byinshi bigatuma ukora mosozi. Ubandanye kwihangana, Star TV twashitse ngabwira tukwihanganishe, uri inshuti ariko nashitse ngabwira tugushigikire ndetse babandi uryohera bagira ico bakoze kugira ubandanye kuba kuko kubura papa yahora atanga buri kintu cyose, ese ikintu cyoroshe cyane. Mwakoze cyane Imana ibahumugisha. Imana ibahezagire. Vyari bibabaje cyane, hari abantu batandukanye umutima yari ngaho yari yagiye nyene kumushigikira nkuko basanzwe bari kumwe adocisha nawe niho yarari ndetse nabandi basanzwe bari kumwe muri timu mutima. Ni ibintu bibabaje kubura umuvyeyi, yabuze umuvyeyi akimukeneye, aho bivugwa yuko yatanguye kuraga isaha 10 z'agatondo, bisigura yuko saa 4 z'agatondo buzi saa 10 abantu bava bibaza ko mvuze ku mugoroba 10h du matin no yatanguye kuraga aza gufa isaha 2 z'ijoro. Urumva ni fenomene itangaje cyane, utanguye kuraga isaha 4 zo mu gatondo ukaza kwitaba Imana isaha 2 z'ijoro. Uko biri kose reka tufate mu mugongo no mwigeme wacu, na cyane cyane ufise icyo umufasha kuko kubura umupapa nyene urugo araba buri kintu cyose, niwe bamenya ikinakiriya kugira mushobore kubandanya mubaho, niwe basumira kugira mufungure, kugira murare mufunguye mubandanye kubaho, niwe baterera impanuro zitandukanye. Renda gutumira niba uri umukunzi wa Star TV 257 uno munsi yabuze umuvyeyi, nawe ni nko wobura umuvyeyi, ariko niba ufise icyo wofasha tubandanye kumushyigikira umwigeme wacu, na cyane cyane kugira abandanye no kuturyohera muri kakazi kiwe. Muri no mwanya arababaye ku majambo nyene novuga yuko twamubajije yagera twishura, byabaye ijyambere abonye umuntu muri family wabo apfuye, ndetse bikaca bihera kuri papa wiwe nakababaro kadasanzwe kuri we ndetse n'umuryango wiwe. Uko biri kose niba uri umukunzi wa Star TV ndagusavye umushigikiro no mwigeme, ushobora kuba ufise 1000 cy'isukari cyo kizobafasha kuko papa urumva yuko niwe yabamenya buri kintu cyose. Mu gihe rero nyene urugo yitavye Imana urumva ikiba gisigaye mu rugo abari bibazo bitandukanye, ariko uko biri kose nitwakorana hamwe tugashira ingufu hamwe ndetse tugashira n'amasengesho hamwe tunamusengera, ibintu bizogenda neza cyane gose. Vyari bibabaje n'abantu bitababaje ku rufu rw'umupapa wiwe, ni ibintu bitari vyoroshe kandi ni ibintu bitaba vyoroshe kwihangana. Imana rero ibahezagire cyane abakunzi ba Star TV 257, tumushigikire muri bino bibazo arimo no mu sister wacu. Ibaye televiziyo ya mbere igira ibicishe kuko nabaye ngombwa yuko nshobora kubicisha kuri televiziyo Star TV kuko twama dukora ibiganiro byinshi byo gufasha kugira tubandanye gufashanya. Wa mutima mwiza bavuga ati mfasha warafashijwe kuko nakwe turi ngaha kubera twafashijwe.
Imana ibahezagire cyane. Wewe rero utarakora sabone, utarakanda sabone kuri Star TV 257, ndagutumira gukanda sabone kugira ibiganiro bica kuri Star TV 257 uzura abo wa mbere kubibona. Ndababaye bimwe bidasanzwe, ariko aho uri Alice wacu ubandanye kwihangana. Papa wawe nibaze yuko Imana amaze kumwakira hariya mu ijuru, nibaze kuri irya ntebe azo ari hafi yayo. Uko biri kose tubandanye kwihangana ndetse tumwihanganisha. Ndakubwira aho uri hose ubandanye kwihangana. Imana ibahezagire cyane. Bye bye, ciao ciao. Golden Paint nimwe mu mahinguriro akorera hano mu Burundi. Nihinguriro rihingura amarangi atandukanye y'ubwoko bwose. Muri ayo marangi ushobora gusangamwo Wallmaster, nimwe mu marangi ameze neza cyane, ashobora kumara ikiringo cy'imyaka 10 utarahindura iryo rangi. Hakabaho na Weatherguard, imwe mu marangi ashobora kurinda imbeho ndetse n'imvura. Ushobora kuronka n'izindi zose wifuza. Golden Paint dukorera hano mu gisagara cya Bujumbura muri quartier Industriel Avenue Boulevard Melchior Ndadaye à côté de station Mogas akabijare. Ushobora kugira komande y'amarangi yose wifuza, ugatanga n'umunsi wifuza ko iyo komande kwigushikirako ikagushikira mu kanya gato cyane. Wowe ufise ikibazo duhamagare kuri 69 ubusa 38 cyanye 75 980 882 cyangwa ukaturondera 79 834 398 cyangwa mukadusanga aho dusanzwe dukorera muri quartier Industriel Avenue Boulevard Melchior Ndadaye à côté de station Mogas. Ugira ushike gato kuri Brarudi uva kuri lycée du Lac Tanganyika. Golden Paint turabambira.